dutangure tubaramutsa abakunzi mwese mudangisha gukurikirana ibiganiro byacu ni Aiga News kundi mwanya no kundi munsi n'ikindi kiganiro aho no munsi twumva twotangura tubaramutsa tubifuriza n'amahoro y'Imana aho muherereye hose ni kundi munsi na cancane aho mubibona turi kumwe n'umutumire wacu aho tuje ku kiganiro cy'uno munsi kije kivuga ku ntahe kubikorwa ibi nabiriya Imana ishishikara gukora na cane nkuko abatari bake dusanzwe tubizi Imana iguma ikora ibikorwa vyayo buri mwanya idukingira idukorera ibi nabiriya byo tubona byo tutabona ari kugira ngo ibandanye tuzigama ibandanye itugushira mu maboko yayo meza cane natwe tubandanye tubaho ubuzima bwiza iba ishaka uno musi rero turi kumwe n'uwo mutumire umwe mu bakorewe n'igitangaza cyane yumva yuko no musi yobwira abariko baradukurikirana hano kuri ino chaîne yanyu Aiga News na cyane mvuga nti notangura ndamusaba natwidondore kugira abariko baradukurikirana bumve neza uwo bariko baraganira nawe kazi tabaramukije yego naye ndabaramukije cyane ngo twidondora jewe ku mazina banyita Ndayifukamiye Christine abandi umwigeme ni Christine umwe muri benshi bakorewe ibitangaza n'Imana nivyo Imana iguma idukorera ibitangaza buri mwanya ariko hariho bimwe mu byo idukorera abantu baba bamaze guhebura bavuga yuko atakizovamwo canke ugasanga abantu basa n'abagukuye ko amaboko kuvuga Imana ikagukura ahantu abadocteri abantu bose bakomakomeye eka bakuye amaboko ivyizigiro babikuye mugabo Imana yo ikaza ikagukuraho hama ukabandanya uba muzima rero Christine numwe mubashikiwe n'ibitangaza mbega mwotubwira gitangaza Imana yabakoreye ni cyahe muje gushinga nk'intaye hano kuri Aiga News go Imana ihabwe icubahiro amen Imana ishimwe cyane uyu munsi ngira ubuntu n'Imana gushika hano hantu kugira ngo ngira bariko baranyumviriza ngire abacitse intege abihebuye abihevye ko bitagikunda ariko bahungire mu Imana nta kinanira amen Imana irashoboye kandi Imana ntiyemera ko tukorwa n'isoni hama je ndafise intahe ngira ndababwira Imana yangiriye neza eko je narafashwe n'ingwara ndagwara kujya nyene abandi bagwara nyene ndagwara amaguru hama amaguru uko imisi yahera yaguma vyimba akavyimba harageze igihe aravyimba gushika yaho jewe nshobora kubona ko agira toboke hama niho umuvyeyi wanje yaca ambwira ati tugende kwa muganga tugiye kwa muganga abaganga barapima ibipimo vyabo barakoresha ibipimo twagiye ku baganga twagiye muri ville hajya kwa Gikoro hariho n'ahandi twagiye muri wa Karede hama je navuwe n'abadokoteri menga batandatu yo bamvuye aho hose nta vyizigiro bampa barambwira ko ntazokira barambwira ati ingwara urwaye wewe iragoye gukira bakabwira umuvyeyi wanje ati wewe uzovuza uruhe ati ntazokira Yesu nashimwe amen amen hama niho jewe nacanza ngaha muhira barampa imiti ndafata nari ingwara bita trombose barambwira ko iyo ngwara uyigwaye ngundukira jewe sinatambuka harageze igihe birako ko ntambuka no kuja muri dushe bitakunda babo nterure nukuvuga ngo shize ukuguru hasi ngo mponyore hari ibintu byaca bincumita omenga ni bikaya byarancumita bikambabaza nukurira nkarira ariko dusubiye inyuma gato muracafise ibivyimba uko amaguru yaravyimbye kugera ku rwego guko ashaka no gutoboka nico gihe vyarakunda ko mutambuka ntivyakunda oya naguma ngaha mu nzu nta hamwe naja no kuja muri dushe ntivyakunda ko shikayo atari umuntu abaye hafi ngo nterura anjane ntivyakunda musanzwe n'abaye kimuka niho mu nyuma abaganga bampiye imiti nkayifata ndayifashe ukuguru kumwe kugira bagupime natanga 50,000 kira bamurike barabe impamvu rero niho mu nyuma nafata iyo miti ndaguma ngaho hama rero niho umuvyeyi wacu hano yacaza arasenga kaza aransengera mu gitondo ku mugoroba hama
imana irihesha icubahiro. Hariho umudogiteri umwe ari mu Ngagara, wewe yamvuriye kuri telefone, ntabwo tugeze tubonana nawe, aca aramuha imiti arayinzanira, ndayifata, maze kuyifata hamwe n'imbaraga z'amasengesho ntangura kuvyimbuka buhoro buhoro. Je narafashe imiti ukwezi kose ntasiba ikinini mu kanwa, karata na hamwe nja nguma ngaha, hama abaganga barantegeka yuko atana hamwe nzoja ngo ntembere, nzoguma uruhande rumwe mpaka ukwezi kose guheze. Yesu nashimwe. Amen. Ego nyuma rero niho yabandanya asengera hama ari naho twagenda gusenga, ndambwiye tugende mu masengesho tujanye, akaca bamuhamagara ati umuntu hazanye umuntu ninde, bakantinya kunkorako, abantu bose bagahunga kandi abakozi b'Imana bakiruka ati uyo ni umuntu yazanye umuntu nawe wenyene naza musengera. Ariko ndamushimira cyane kuko yarambaye hafi. Yesu nashimwe. Amen. Aho abandi biruka, abandi bagira ubwoba, n'umuntu wewe yabonye ikibazo atigera jugumira. Yesu nashimwe. Amen. Ntigera agira ubwoba, ahubwo aca yambara imbaraga zo gusenga, agasenga kandi atabwoba kandi atuje kandi atekanye. Yesu nashimwe. Amen. Yarambaye hafi aranyitwararika n'ukuri. Je ico ndamusabira gusa namusabiye ijoro nta kindi. Ibisigaye Yesu wadazomumpere izabona bimukwiye kandi ivy'umutima we wifuza. Satani yerekewe ngaho kunkorera ibi bigeragezo. Mu nyuma rero niho rero je nagumaho nafashe iyo miti, naravyimbutsaho mugabo ndatabigoza ndatembera buhoro buhoro, nkagenda kwibotiki nkagaruka. Hama mu nyuma rero niho je nari nzi ngo ndakomeye, hari mwijoro. Ari mwijoro mbona raje yinjiye mu cumba je njyamamwe. Je gusa ivyo naherutse rero sambwira ngo fata ico cyuma c'igitanda. Ni cya gitanda c'icuma. Je nca mperuka mfashe ico gitanda, ivyakurikiye ntavyonzi. Jewe nagiye gutora ubwenge sanga nashitariya muri gazo. Kandi ahantu ndara mu cumba ni kure yo ngaha. Ni kuvuga ukuntu je nasohotse ico cumba nkaca muri saro nkururuka harya no ngaho nanje ntavyo ndatora. Cyane isanga ndi muri gazo ariyo ndyamye. Hama baraza barankurayo barantora barampanagura nyene kuko nari navumbagaye. Yesu nashimwe. Amen. Haba ndasubira ndicara, niho baza bakambwira ivyabaye. Arambwira umuvyeyi wacu ati jewe nagirumvisha ibirimbwira ngo genda ngukurya nzoka. Genda ngukurya nzoka mu bana. Yesu nashimwe. Amen. Niho rero yaheze agasenga, amaze gusenga rero niho iyo nzoka yaheze ikagira iki ikagenda. Kandi kuva ico gihe gushika n'isaha ni kuri ndi muzima. Yesu nashimwe. Imana yarashiye indemera amaguru mashasha, irandemera ubuzima umubiri wanje mushasha, uko jewe umubiri nari mfise kare ico gihe n'isura nari mfise ntiyariye. No kuvuga ivyo bintu byari muri jewe byari byarampinduye. Yesu nashimwe. Amen. Rero nagomba mbwira abantu bariko baranyumviriza, Imana nta kinanira. Kandi Imana irashoboye mu gihe wewe wavyizeye. Rero abumva barushe baremerewe bafise ingwara, abantu bahebuye, abantu batawe, Yesu nashimwe. Bahungire mu Mana. Mu Mana hariyo byose. Mu Mana uronka umwidegemvyo, mu Mana ukira ingwara, kandi mu Mana ugira amahoro. Ego nuko ayajariyo. Ariko dusubiye inyuma gato, muratubwiye yuko muheruka mukiryamye ku gitanda, ariko nyuma y'umwanya muto mwisanga mu igazo. Mbe ntabwo muba mwarabajije ukuntu mwashitsa muri gazo byagenze gute? Jewe bamaze kunkurayo bakanshikana ngaha mwibaraza, narabajije. Kuko je naherutse nyene ambwira ngo fata igitanda. Ivyakurikiye ntavyo namenye. Rero yarambwiye ati je numvise ijwi ryankuye mwibaraza nicaye, rirambwira nze nkubita inzoka. Genda kubita inzoka iri mu bana. Ego niko yambwiye umuvyeyi wanje, niko yambariye. Aca yaragamburukira iryo jwi, aca atangura gusenga. Niho rero je naciye nsanga ngo nagenda ndikuba nkujya kwinzoka, kujya nyine urana ko nyine inzoka imeze. Niko je nagenda mvuye mu cyo cyumba ndiko ndasohoka, ndaja mwibaraza ngenda uko nyene mpaka ya muri gazo. Ego majambo make nyuma yo gusenga
inzoka yari muri wowe yaragiye hasigara ego yaragiye ubu ndi muzima kandi ndi jewe nyene iyo nzoka yaragiye kandi ntizogaruka ego mbe kuri uwo munsi nyene waciye utangura gutambuka kuri uyo munsi nyene imbere yuko iyo nzoka ivyo by'inzoka bibonekana naratambuka buke nyene buhoro bukora atari cyane mugabo nkazunguruka ngaha nkaja no kwibarabara mugabo iyo nzoka himariye gusohoka nyene ikagenda niho naciye nkomera neza naciye nkomera neza kandi amaguru yanje yarageze kure yari mu gutoboka hari ibimenyetso nabiko ndabona ku Murundi binyereka ko ngomba gutobagurika ego ariko iyo nzoka imaze kugenda je naciye nkomera ndaba muzima nukuri gushika n'isaha kuva ico gihe ndi muzima kandi ndashima Imana maguru yaravyimbye asubira kuba kwa kondi nyene aba mazima ego ubu ndanyaruka ubu nawo mbwira ati tugende muri aye n'amaguru no duka nkagankwira nkagaruka kweli ego Imana ishimwe amina hama murakize ibikorwa mwandanye mubikora neza nko byari bisanzwe maguru yanyu asubiye kuba mazima mu nyuma byabandanije gute ntabwo wibazije yuko wowe ugwaya kandi kagwara canke wifashe gute muri uwo mwanya je nabonye ko byari bitero byari muri jewe gusa rero urumva kubera ntari ndabizi je nari nibaza ko nyene ari ingwara yo kwa muganga atabindi ngwaye mugabo harimo n'ibitero ego harimo n'ibitero kuvuga kuva kuri uwo mwanya aciye uvuga uti ibitero birarangiye waravyizeye neza kukize ego canke wagumanya amatsiko yuko bizogaruka kandi je narakize kandi nzosubira kugwara kugira kandi Imana ishimwe ibihari gucubahiro tugira turangize n'ikiganiro muri ibi bihe turimo ayiga yagabanya ibiciro kubipfuza kwamamaza ivyabo uri umudandaza cyangwa ukora akazi kariko kose kaze muri Ayiga News ibafashe gushitsa kure ibyifuzo byanyu menyekanisha ibyo mukora biciye mu majwi kumwe n'amasanamu meza atahandi zo bisanga uretse muri Ayiga News mbiga wowe ufise icubaza twandikire cyangwa uduhamagare kuri 6718175 turaboneka no kuri Facebook, Instagram, YouTube ndetse n'izindi mbuga mu kwandika Ayiga News ntucikwe n'amahirwe Ayiga News gituma ibintu byanyu bimenyekana isi yose.